wankoreye urukundo ukarunyereka ko ufite kuri jewe nanje wewe ndakwemereye ko nzogukunda bikwiye. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne ya YouTube ya ICTV. Ni chaîne yabemereye kujira bashikiriza amakuru yose abavugwa biba byavuzwe cyane ku mbuga ngurukana bumenyi bivugwa mu binyamakuru, inkuru tuba twatoje irya nino mu masoko yacu atandukanye. Inkuru tubazaniye ni inkuru idasanzwe, ni inkuru yavuzwe cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, ni inkuru ariko abarundi benshi nabwo batamenye imvo n'imvano y'ivyo bintu byabaye. Muraza gukurikira ibintu bidasanzwe, ni ibintu byatangaje, ariko bamwe n'abandi bakavuga ko ari bararyaguye kubona abarundi abagore babiri bahuje ibitsina bashobora kubahuka gukora ibintu nk'ivyo. Byabaye mu gihe abarundi benshi bariko biyumvira ko vyoba ari ikinamico abo bantu barimwo, ariko vy'ukuri ibi vyabaye kandi vyabaye ku murango. Abantu, imiryango, inshuti n'abagenzi bose bakoranye baja kwitaba mu bugeni bw'abagore babiri. Abo bagore babiri bubakanye bakaba barasohoye invitation yo gutumira abantu muri mariage yabo. Abenshi bakiyumvira ko mbere bamwe bibajije ko vyoba ariko baratebura canke ari ibintu bitabayeho, ariko uravye mu mafoto turaza no kugenda dukurikira ino video. Ni video yahananwe cyane ku mbuga ngurukana bumenyi z'abarundi, ndetse akaba ari inkuru yavuzwe cyane irya nino mu bihugu bitandukanye, cyane ibihugu birimwo abadiaspora benshi ngaha mu Burundi, kuko abo bagize iyo mariage akaba ari abarundi baba hanze y'igihugu muri United States of America canke USA nkuko bikunze kuvugwa. Vyatanguye benshi biyumvira ko vyoba ari ugutebura canke vyoba atari vyo, aho hasohoka invitation save the date yavuga ko hagiye kuba mariage ya Cynthia Ndikumana batazira Cici, azwi cyane nyene ku izina rya Cici, ndetse n'uyundi mugore yitwa Lydia Nyamwero. Lydia Nyamwero akaba ari we mugabo muri ico gikorwa. Umwe ni umugore, uyundi yita umugabo, ariko bose vy'ukuri n'abagore. Iyo invitation iriho ko igenekerezo rya ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa munani ariho ubwo bugeni bwabo buzoba isaha 11 z'umuhingamo. Ivyo rero bikaba byari bitegekanijwe kubera kuri sare yitwa canke se icumba c'amanama ca Sabre Oxy ahitwa muri Portland muri Charlton. Nkuko nyene muri ko murabibona ngaha, ni ibintu byatangaje abantu. Mbere bamwe bakaba baranabonye ku mastati ya WhatsApp y'uyo mugore Lydia, ariko arashira ko amafoto we yita umugabo wiwe, akamushira ko rwose biboneka ko hari abantu banezerewe. Umwe akaba yambaye amarori, uyundi nawe akaba yambaye ikanzu y'ubugene, biboneka ko abo bantu nyene baryohewe mu rukundo. Banywanyi bacu, ino nkuru tugira tubashikirize iratangaje cyane, ariko abenshi bavuze ko ari bararyaguye, bavuze ko aho isi igeze ari ku mpero. Tugiye kugaruka rero kuri bimwe mu byaranze ubwo bugeni bw'abo barundi kazi. Imiryango igitangaje, imiryango nayo yaritavye ivyo birori, ariko nanone abantu bamwe n'abandi cyane abakurikira imbuga ngurukana bumenyi, ayo mafoto yabo yatambukijwe ko bakaba bagiye bagira byinshi bavuga bitandukanye. Ariko nawe we urashobora kuza kugira ico uvuga imbere y'ukumva ino nkuru ndetse no gukurikira ibyabaye muri iyo nkuru. Benshi bibaza ko guhuza ibitsina hagati y'ababisangiye ku barundi ari ibintu bitamenyerewe, ariko nanone bikaba byatanguye kuja ku mugaragaro. Benshi ntibiyumvisha ukuntu ibi bintu bishobora kuba mu gihe n'imiryango ibishigikiye, abagenzi, inshuti bagakoma amashi bakaja kurorera ivyo bintu. Benshi bita ko ari ibara kandi arakamaramaza. Bivurwa ko bano barundi kazi bazwi ku mazina ya Cynthia Ndikumana
Batazira Cici ndetse na Lydia Nyamwero baba muri leta zunze ubumwe za Amerika. Genekerezo rya 17 z'ukwezi kwa 8 umwaka 2024 nkuko nari nabikubwiye nibwo bubatse urwabo. Lydia Nyamwero akaba yabicishije ku ruhome rwiwe rwa WhatsApp aho yagize ati ndagukunda mugabo wanje. Muri ko murabona ngaha ifoto yabo. Ico mwomenya rero nuko imigenzo nk'iyi yo guhuza ibitsina mu gisagara ca Bujumbura ikogwa ariko mu mpisho. Mbere Perezida Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi we akaba yaravuye mu gacerere akavuga ko abo bantu bahuza ibitsina babisangiye ari abantu bakwiye gushigwa hariya bagategwa amabuye kuko ngo atari ibintu vy'i Burundi. Ni ibintu byagiye bikunda kuje birateza ibibazo mu bihugu bitandukanye cyane cyane ibihugu vya Afrika. Ni ibintu vyateje ikibazo cyane nko mu gihugu c'u Buganda aho Perezida Yoweri Kaguta Museveni yafashe n'ingingo zihambaye cyane zo kwiyamiriza ubutinganyi. Benshi rero bamwe n'abandi babona ko ari ibintu canke imigigwa ndetse n'imico y'abanyamahanga cyane cyane abanyaburayi ari bo baba barazanye ivyo bintu vy'ubutinganyi, ariko bikaba vyamaze kumenyekana gose ndetse bikaba vyatanguye no gushika ngahi wacu. Abo batinganyi b'abarundi kazi rero bakaba basigura ibijanye n'ubugeni bwabo baheruka kugira. Abo barundi kazi babiri Cynthia Ndikumana na Lydia Nyamweru baba muri Amerika bakaba bahisemwo kubana nk'umugabo n'umugore. Mbere yuko tugira ibindi vyinshi tuvuga ndetse tuza no kugenda turasangira ivyiyumviro kuri ino nkuru, katubanze twumve amwe mu majambo bano bageni bombi bavuze, Cynthia Ndikumana na Lydia Nyamweru. Banze mukurikire uko ivyo birori vyari vyifashe. Mu benshi bavuze ko mugabo kubera urukundo wankunze, kubera ibyo wamvoreye, urukundo karunyereka ko ufite kuri jewe, nanje wewe ndakwemereye ko nzogukunda bikwiriye. Kandi nta majambo je nkunda, nta majambo numviriza. Iyo umutima wanje wakunze nta wundi yoza ambwira ati ndamuhebe canke ngiri ikintu kitameze neza. Ndakwemereye yuko nzogukunda. Abandi bantu ngumashimire n'abana banje. Abana banje barasiposa ibintu vyinshi, barasiposa amajambo yo muri mene abantu bamvuze, mugabo ndabashimira cyane kuko barankunda. Barakunda cyane kandi ndabemereye ko nanjye nzobakunda gushika gupfa kwanje. Ndabakunda cyane, ndabakunda cyane n'umuntu n'umusheri we kandi yaje mu Faransa. Ndakwishimiye cyane. Imana umugisha umukobwa wanje Fabrice nzahaba ariko aratembera nyuma kumasi aguma abakarere yerega Paranse. Urumva rero namwingira ndabashimire cyane. Imana ibakitagirire rwose kuko hajya nta muntu yigira. Iyo ugize urubanza ukaronka naho kuba umwe canke babiri beza bibakwiriye. Namwe mwaje muri abantu beza, Imana ibampizagira rwose cyane. Kuko mwebwe muradukunda, ico muzobana kigituriza kitari ciza muzotube hafi. Ndakunda Kokete. Kokete Imana igumugisha kwari byinshi wafashije. N'abandi bose ndabakunda. Sikuvuga muravuze Kokete wenyine, Kokete n'ibishimwe. Ama murakoze cyane nabarambiye. So n'amuzo byahetse. Yo wewe rero ni Ndabizi. Lise mwana yanjye. Mwana wanjye rwose n'umuzi. Kokete. Nawe neza ubundi turamwegera. Ama nagashimye amashuri nayitwa Mugubezi. Imana igumugisha. Wakoze cyane kandi Imana igumugisha cyane. Sinirije navuga n'abandi bose.
Filémon. Clément, na Audrey, na bose bose Tio. Hana. murakoze cyane. ngivyo ibiriko biraba muri kino gihe benshi bagiye bagira ico bavuga kuri no nkuru ariko natwebwe turaza gutanga umwihwezo wacu ariko benshi bavuga bati abo nibo batuma ibintu biyangara ku isi nibo batuzanira akaranda k'ingwara tutahora tubona nibo batuma isi yama mu ntambara isi yaravumwe ati ntaho turiko turaja ntaho turiko turava ati abo nibo batuma igitoro kitaboneka mu Burundi abo nibo Bibiliya yita abapfu barapfuye bagenda n'ukuri urubanza rwo kurimbuka kuri bo rero ngo ni nka Sodomu na Gomora dusengera abasigaye nayabo ivyabo biragoye ariko natwe twisengere tube maso kuko isi irashirana n'ivyayo ivyo bikoko ubona ari abantu ati vyose ivy'i Burundi ivyo nakamaramaza natwebwe turamaramaye kandi turatewe isoni nuko abo bitwa abarundikazi mubaronderere irindi zina kuko ntibaberewe kwitwa abarundikazi nta murundikazi w'umutima ashobora gukora ivyo bintu nk'ivyo ati abo bakwiye gukubitwa amasasu kuri place publique kuko bariko baramaramaza igihugu cacu kandi n'Imana irashavujwe n'ivyo bintu none wumva byabereye ku butaka bw'u Burundi ati nimureke kuducanganya nk'abo mu idini ryacu Islamu ntibabaho nta muntu ashobora kubahuka gukora ibintu nk'ivyo ati barakabona babigize uko ati none abo ubona bari kuronka umugabo wa hehe ati ivyo nyene nta kindi bari gukora kuko uko basa nta mugabo bari kuronka nk'ubwo gwirabura umengo n'umufuko w'amakara ati biramaramaje kandi birateye agahinda n'ukuri isi igeze ahatemba ati bazoherere muri Amerika ntibazogarukiye mu gihugu cacu kugihumanya abo bamenja ati twoca tubashira harya tukabarasa kuko abo ni micafu ati uwo menga ni gikona caraheze amasheshe ati ntirwopfuye ruronse umugabo ati ico caha Imana ntikibabarira nimubareke bagabo none bariburiye ababatwara baravyihereza ati ntaribi ati ugutitura imico n'akaranga k'u Burundi igihugu kibace babibicibwa bimwe no kwitwa abarundikazi ati Bibiliya irabivuga neza mu gice ca mbere c'Abikorinto umurongo wa 6 Abikorinto ba mbere umutwe wa 6 umurongo w'9 bati iyi si igeze ku mpero ati ni ugusengera cane igihugu cacu ati guhonyanga imico n'akaranga ariko hari ababihombeyemwo viza yo kuja muri Amerika hari ababironkeyemwo viza yo kuja muri Amerika ati isi igushije ishano hama basore mukirirwa muratubwira ngo turongora abande ati none nimuraba ivyo barimwo muri Amerika abo ba diaspora bazodukwegera ntaco batazotuzanira ati none bakanubahuka bakabishira ku mugaragaro imiryango igakorana ikaja kubakomera amashi bari muri ubwo buhumbu ati birababaje cane Imana yonyene niyo yukudutabara mu izina rya Yesu izo daimoni zadutse zihunge mu izina rya Yesu nje ndumva botahuka bakaza kwibera mu gihugu ciza c'u Burundi ati ndahojeje imiryango ihejeje kubura babo ati ni ibihe vy'isi tugezemwo gusa n'ubundi uyo yirabura nkanje nta mugabo yomwubahutse nico gituma yirondereye uwundi mugore mugenzi we ati azomuhereza amahera bazokwibanira gutyo nyene kuko n'ubundi nta kindi basigaje none ku batabisangiye bobo ibujumbura ntikogwa mu mpisho ati ibi bintu bimaze kumenyekana no kwamamara mu isi hose isi gushishishano hama basore mukirirwa muratubwira ngo turongore
ati ibi bintu birababaje cyane none wumva isi iriko irerekeza hehe. Ni byinshi bamwe n'abandi bagiye baravuga cyane cyane ku mbuga ngurukanabumenyi, imbuga zirimwo abarundi mbere n'abandi cyane cyane mu karere ka Afurika y'ubuseruko aho imico mwene nk'iyi itaramenyekana, ariko biboneka ko mu bihugu byo mu burengero bw'isi ibi bintu biriko biramamara cyane kandi bikibonekeza ko hoba hari n'ibihugu bikomeye bishigikiye iyo migirwa, aho ibihugu byo muri ku mugabane wa Buraya ndetse na Amerika bavuga ko ibyo ari agateka kazina muntu, ari uburenganzira bwa kiremwa muntu kandi ko atawo babuza ubwo burenganzira bwabo. Abandi bati abo nabo nimba ari byo bahisemwo ntawo bibabuza. Ati ikibabaje nuko bagomba no kubikwiragiza mu batabigomba canke mu batavyemera nk'imico yabo. Benshi rero ntibatahura ukuntu ivyo bintu biriko birakwiragizwa, mbere hari n'abagomba kubizana muri Afurika. Bamwe bavuga ko ari imperuka, abarundi bavuga ko yoba yashitse iwabo, rero ngo ntibihaba ariko inkoni ikubise mukiye wirenza urugo mw'abantu mwe. Ati mubikumire ntibizoshike ngaho iwacu, nta kintu Bibiliya yovuga ubundi kireke gushika. Inama nogira uwo wese yosoma ino message, nukuri nzi ko dufise imigambi myinshi dutegura, ariko kuva mu vyaha bitubera intego yacu imbere y'ibindi byose twategura gukora, kuko isi irashaje pe. Ubuhamya n'ibinyene turiko turabona n'amaso ibihamya ni ibinyene turiko turabona n'amaso yacu, atawuriko abidutera ko inkuru, kuko ni benshi batokwibaza ko ibi bibaho. Niyo umuntu abivuga benshi tuba twibaza ko ari inkuru, none namwe bwe nyene muriboneye. Ati ibi bintu biriko biraba birateye agahinda, nibaza ko uyu Uncle boba bamwise izina ry'abafeminine, kuko jewe ndabona ari umugabo canke ni magore magabo, sino Imana yoba yihangana. Amplisi yihumanije afise n'abana, nibaza ko ari idiri bariko barikorera. Ati uragahera hiyo wagiye, uwo ni umuvumo uzopfane wenyene ntuzowuzanira abarundi, genda muzogwe iyo nyene mwabivume mwe murakoze ibara. Ati muramaramaje abarundi. Je nibaza ko yoba ari filime bitaruko, naho Imana irinde mu Burundi izo dayimoni zizogwe iyo zagiye ntizize zigaruke ku butaka bw'u Burundi, kiretse bakiriye agakiza. Ati ibi bintu nje sinibaza ko ari byo, Imana ibatabare, nta gishasha kirimwo, byari byaranditswe n'ibimenyetso byo kuza kwa Kristo. Kumva umuntu yabyaye akagira ibintu nk'ivyo vrema. Ati ni akamaramaza. Kuko ngo Imana vuba irabaranduye, ngo Imana vuba irabaranduye muvyitege, kandi si kera nanje ndabavumye. Umuvyeyi asa n'uwundi, mugiye kuvyibonera ko Imana itariyo kuvugwa muri ayo mateshwa. Ati bitwa ibihura mutwe ibivume, aba naho nobita uko sinabi, kuko n'Imana nikibita. Ati birazwi ko nabo boza naho boza muri vacances batotumbera mu Burundi. Numva n'ururimi bavuga atari Kirundi, rero ivyo hariya barabirekuriwe, ariko ku butaka bwa Ntare ndizera neza ko batonacutse umutima ngo bavyiyumvire. Ati isi yageze ku muhero. Ati mwabivumwe mwe, nta n'isoni kuvuga ngo Imana, eka ubaravye n'ingene musa muhamagaranye muri bivume. Ati bisa ikizi gusa, ikibi nico cabitanze imbere. Ati njewe nibaza ko atari abarundi, ati ari abanyamerika. Namba bikunda izi mbuga ntizisubire kuvuga ko ari abarundi baducafuriza igihugu, abo ni abanyamerika nyene, kuko ivyo nivyo vyabo, nta gitangaza kirimwo. Ati ntibasubire kuvuga ko ari abarundi, bishitse bakaba bavuga ikirundi, naho twabonye abazungu
bazi ubwenge n'indimi z'ikinyafurika barazizi, ivyo ntivyo dutangaza kumva bavuga ikirundi. Ati barakavumwa niyabaremye ivyo bivume, ati iyo ni iminuko, iyo ni imikoshi, ahubwo ndasabye nukuri ntimuze musubire kuvuga ko ari abarundi. Ivyo ni bimwe mu vyiyumviro ndetse bamwe n'abandi bagiye baravuga cane kwino nkuru, ariko natwebwe nk'umwibazo wacu twotanga cambere coco nkuko imyidondoro ya bano bantu ivyerekana na abarundikazi n'amazina yabo ni abarundikazi, kandi biboneka vyovyo imiryango yari yateye iteka ivyo birori vyabo. Ibi bintu rero vya homosexualité canke ubutinganyi ni ibintu bimaze kumenyerwa cane mu bihugu vya Amerika ndetse na za Buraya n'ibihugu bimwe bimwe vyo muri Aziya, ariko cane cane i Buraya abaharanira agateka kazina muntu ndetse n'amashirahamwe mpuzamakungu aravya agateka kazina muntu arashigikiye ivyo bikorwa, aho bavuga ko ari agateka kazina muntu kandi ko uburenganzira bw'umuntu atawumubuza, ariko nanone bakavuga ko uwabikoze ategerezwa kudahutazwa canke ahungabanywe. Muri Afrika naho vyarahashitse, mbere hari na bimwe mu bihugu vya Afrika vyagiye birasabwa ko vyokwemera ndetse bikemerera abubakana basangiye ibitsina, mbere hakaba hari na bimwe mu bihugu vya Buraya vyagiye bivuga ko abatubahiriza agateka kabo ba homosexuelle, abatinganye canke abahuza ibitsina babisangiye ngo imfashanyo zizohagarara. Ivyo vyaravuzwe cane mu gihugu c'Ubuganda, aho Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko nimba ari imfashanyo kubera ivyo bintu bagomba kuzana muri Afrika bazozigumanire, mbere hakaba harafashwe n'ibihano bidasanzwe. Mu Burundi naho mukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito yavuze ko abo bantu bategerezwa gutegwa amabuye kuko ngo atari ivy'i Burundi. Abenshi rero babona ko abo bantu nubwo babikora akenshi usanga ari imico y'abanyamahanga bagiye bariga uko iminsi igenda iza canke uko babaye igihe muri ivyo bihugu, bikaza kurangira nabo bafashe iyo mico ndetse n'imigenzo y'abanyamahanga. Hari n'abandi ngo boba babikora kubera amahera, bagahabwa amafaranga atari make ndetse n'ubutunzi, cane cane abanyafurika bataba bafise ico bakora muri Amerika canke no mu bindi bihugu vy'i Burayi, bakabona atakundi bobigira, gutyo rero abafise amafaranga menshi cane bakayabaha, bakemera kwitwa abagore babo canke abagabo babo, kandi ari abagabo canke ari abagore bombi, ugasanga rero ni ikibazo gikomeye cane. Ariko natwebwe ntabwo twoshigikira ivyo, kuko nimba ari ivy'abanyamerika canke abanyaburaya bobigumana iwabo, natwebwe nk'abanyafurika turafise umuco, turafise akaranga, turafise n'ukuntu tubayeho. Ivyo rero ntabwo ari ibintu vyo gushigikira canke kuza kwigisha abanyafurika, ariko ababikora babirekuriwe abo bobandanya, ariko natwebwe tutaraja muri ivyo. Twohanura abantu ko atari ibintu vyo muri Afrika, kandi ko ari ibintu nk'uko bamwe kubemera Imana babivuga, ari ibintu bihabanye kandi rwose bihonyanga amategeko y'Imana. Ngiyo rero inkuru idasanzwe, ngiyo inkuru yavuzwe cane, ngiyo inkuru iriko iragarukwako cane. Hari benshi batabibonye batamenye ivyo ari vyo, ariko nawe we urashobora gutanga iciyumviro cawe ukagisangiza abadukurikiye. Uraja muri commentaire maze wandike ko wumva bino bintu. Ese koko bano bantu nagateka kabo kuko bokora bino bintu, canke no gutatira ndetse no guhonyanga imico n'akaranga vy'abanyafurika? Cynthia Ndikumana na Lydia Nyamweru n'abarundikazi bagize mariage, muravyumviye kandi muravyiboneye ukuntu mariage yabo yagenze. Nawe rero uja muri commentaire maze utubwire uko uvyumva.